Gihugu Innocent yabajije ati mu biro by'umukuru w'igihugu barashizeho umugwi ujejwe gukurikirana idandazwa n'igitegwa c'ikawa no munsi wo mugwi ibikorwa byawo bigeze. Murakoze ngira nunganire mugenzanje kuri ico kibazo cabajijwe ati hariho ikawa ikiri mu bubiko itaragurishwa kandi nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe nyene yarashizeho umugwi kugira ngo ukurikirane ivyerekeye igitegwa c'ikawa gushika ikawa igurishwe. Ngaruke ku mvonivano nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yafashe iyo ngingo yo gushiraho umugwi umuha icegeranyo ku munsi nuko yabonye yuko abene gihugu b'abarundi bariko barazimbwa mu gihe twabona yuko ikawa y'u Burundi yashogwa hagati y'amadolari 2 gushika kuri 4 mu gihe ibindi bihugu vyo vyashora ikawa ku madolari 8 ku kilo. Dusanzwe tuzi kandi yuko ikawa y'u Burundi ifisa akanovera kadasanzwe. Ikawa y'u Burundi ihurumbirwa n'amakungu. Ugasanga iyo ikawa y'u Burundi ishowe abayishoye baca bayitirira yuko ivuye mu bindi bihugu kandi bakayigurisha ku giciro kiri hejuru cyane. Wa mwene gihugu yarimye ugasanga ariko arahomba, igihugu kiriko kirahomba. Naco gituma uwo mugwi rero waciye ushigwaho. Uwo mugwi urakurikirana ivy'ikawa eka nona remesha canke menyesha bariko baradukurikira nkuko twavyumvise mu kiyago nyene icubahiro yagirije misi heze nuko nk'ikawa izokwimbuka mu mwaka uza wose yamaze kugurishwa kandi kuri ivyo biciro biri hejuru cane bigatanga umwizero yuko n'umwene igihugu nawe nyene azoshobora kuhakura kunguko. Rero kuvyo yavuze ati hariho ikawa yo bikiri mu bubiko, hariho igice c'ikawa mu vyegeranyo vyatanzwe usanga hariho abaguze ikawa ariko bataraza kuyitora itarabashikira. Hariho nabandi usanga bariko batanga vya biciro bivuna. Ya ngendo nyene icubahiro mu gihugu c'u Burundi yaneguye, ya ngendo twasezerewe yuko kuko akeza karigura ko dufise ikawa rero nziza dutegezwa kuyitanga ku giciro kibereye kugira ngo nawe mwene gihugu aronka kunguko. Rero nta kawa ariko irapfa, ingingo zose ziko zirafatwa ni mu ntumbero yo gukingira inyungu y'umwene gihugu. Ubu bikorwa vyose mwikawa na cane cane biko birakurikiranwa n'ujya mugwi usanzwe ukorana n'ubushikiranganje mu byo bujejwe ari mu burimi n'ubworozi ni kugira duharanire inyungu y'umwene gihugu. Murakoze, uwo ni umuco nashaka kunganira.